urakoze muwaha Omeri unkije ijambo by'ukuri no munsi wa 31 Kigarama umunsi tugiye dusozere umwaka amajambo menshi tuza kuvuga uretse ugukenguruka reka duhere ugukengurukira uhoraho yatuzigamye iyi minsi yose umwaka wose muzima tukawumara amahoro twadushitse ngaha kumwe haravuga ati ntacu umuntu yatanze kugira hashike murabizi aha dukoraniye ngaha twese tubuze umuntu yoba yarabuze inshuti umugenzi w'umwaka nakanya tugira twege rero twagize Imana tukaronka amahirwe yo kuba tukiriho twiginane tusozere neza umwaka urumva ndukengurukira uhoraho kugira kabiri tugukenguruka gukengurukira mwege nyene abanywanyi ba communauté burundaise hejuru Gatino Ottawa kwakengurukira kuko aha muradukoraniye ngaha nyene hejuru y'Imana namwege mubifise n'uruhara kuko yo mutitaba utumire bwacu ibyakunda uko ntitwakoranira ngaha uko ni mwitanga ukungene mwitanga mutiziganye nk'ubu abafashije gutegura izifungurwa abafashije ibikorwa bitandukanye byose nibyo gukenguruka nico gituma mvuga ati uyu mwaka wose uheze muri community ihagaze kubera mwege ntihagaze kubera ikundi ihagaze kubera Imana igahagarara kubera mwege nabyo nyine nivyo gukenguruka eka nongere mu gukenguruka nkengurukire abo dufashanya mu guhagararira communauté burundaise mu karere ka Gatino Ottawa ko nabo nyine turafashanya kugira ngo ibikorwa bya communauté bibandanye bigenda neza ico ikindi gukenguruka kubona dukorana neza na komite yanyu ego ikintu jako kigira kabiri ni nk'igisabo Rwanda dusaba uhoraho abandanye atuzigama muri umwaka tugiye gutangura murabizi inzitizi ni nyinshi Imana ibandanye ituzigama Imana itugumize kibiganza kugira ngo n'umwaka tugira dutangure mu kanya tuze tumare mu mahoro tumare dufise amagara meza tumare dufise urukundo kugira ngo mu mwaka uza nk'itariki tuze duhure twidagadure tubyine hamwe bo ducinya akadiho dukomeye turi na benshi gusumba sinonyegeza kuryoyo bafise ku mutima guko tegura sare ntitwari tuzi ko by'ukuri twaba turonka abantu bangana gutya ariko abantu bahavuye bakwira ikintu raba kumbure mu gisabo umwaka uza turaba abantu turashaka kana gukonfirma mugabo kuvuga ko umuntu azoza mu biri mu bico y'ikirundi umuntu acagereranya gusaba umuntu n'udodora bizi n'umuntu adodoye ku muryango uramwugururira mugabo iyo umuntu amenya ati nakaraza ntaza zirafasha gutegura ariko ntabyo ingorane nziza abantu baje nitwabaraho bicara bamwe barahagarara nta kibazo kirimo nta umutima n'ibindi byose bisanzwe hanyuma mu gisabo rero ugomba kubanywanyi bari ngaha tubandanye tuba abambasaderi ba communauté tubandanye tuba intumwa mugende muze muravuga mu babanyi mu bagenzi ko communauté iriho yuguruye abantu bose yuguruye abarundi bose ntiyugaye nta kibi aho twinga nta kimuza kuva ngo ureze uryoye ureze kuvugana ibyineza y'abarundi baba muri Canada muri aka karere tuvugana nta kindi kituraza ishinga nuko abarundi banga mu karere tubana mu mahoro dufashanya tugafatana mu nda ugize ibibazo tukamugarukirako nico cyari cyiza kiri reka no ntitwibagire niyo twavuye tugafashanya yo ari agaproje gato tugafashanya uno munsi sinagize bira ibintu byagiye birarangurwa mu mwaka wese narivuze turavuga ati twara ariko kubera ngo nari ngwashasha ndashobora kugaruka kubabwira kuri nabyo ibyo twakoze mu mwaka wa 2022 twarigeze gutanga intebe zirenga 80 mu gihe ishuri mu gihe turatanga intebe 70 hafi 80 ahantu yitwa imuriza mu Butaganzwa twarafashije abanyeshuri b'abatwamengo bo mu Kayanza niko nasubiko ndabereka ibyo twakoze mu myaka yeze mikeyi iri nyuma ibindi twagiye turafasha mu myaka ya vuba hariho nk'abagiye barabura inkabi wabo tugafashanya kubagarukirako ubu naho turiko twagomba gufasha ishuri ryo mu Rutana
naryo tugeze ku ntebe hafi 80 kuko murabibona yuko hari ikibazo abantu usanga bicara hasi rimwe mu bonye ishuri mukafasha mukatanga 10 utanze 10 ugasanga uraguza intebe y'umwana hariya bibafashije muri make rero icyo nosaba tubandanye ku minoteri y'iwacu tuyishigikire tuyizemo ibikorwa bya minoteri tubyitabe cyane gose igisabo kirimo kindi murabona twege turi inteba ugiye dutera dusaza aha nfise igipara suko ari igipara kera naho rangira gacume naje naho nagacuye ariko umuntu akura ni kumuntu hano modelo hinduka urumva no kuvuga dutera tugenda bukebuke niko kugerera niko kugenda kandi umuntu awe karagenda angerera bukebuke turakinira roleve turagomba yuko habamwo ugwaruka biyemplika turagomba ko abahungu bacu mwiyemplike muri community kuko ntitugomba ko biherera ngana tugomba ko biduhererako tugomba ko bibandanya tugomba ko community ishinga imizi muri Canada tugomba ko community ishinga imizi Gatineau Ottawa ejo hirya ejo habeho hariya ugiye muri Ottawa urashobora kubona village bavuga ngo ni mu Gitaliyano natwe tuje ahantu turosanga hariho village amadone bavuga ati turaciye mu Barundi turaciye mu Barundi nta kibuza muri iki gihugu nta kibuza ko mugira community ikaba forte mukagira agace kayo mukakabamwe mukateza imbere iki gihugu ni vyiza twege tubitera tunyira tugenda ariko tugomba ko mwigugwaruka namwe mufata ya mbere tukashigikira mugabo mukayumva ko muri hamwe mukumva ko muri Abarundi kuko mutiyumvise mu gutyo mutagiye muraja hamwe ejo hirya ejo mu rusanzara ubuje durocho kumundi ukamutera mugere utamenya guteye mugere umundi mwene wanyu ariko mugiye muragira bene izi association munamenya ukamenya ko nakagize ingorane hari ibintu bishika muri umwaka mwumvise mukumva nk'umuntu yapfuye akamara presque umwaka cyangwa amezi ata muntu n'umwe azi ko yanaka yapfuye pire umudokiteri agapfa iveri gahera n'iyindi kagira gute abantu mbere nako tukimubona kuzoja kurabana amazi amezi n'amezi yarapfuye kera c'est triste rero muri iki gihugu umuntu membre actif muri community nawe n'abandi byoshika ko wogenda ukagenda amazima yongo akabura n'umuntu n'umwe yengiye ati mbega nako tutakimubona ntitubigomba rero ko zoshikira ugwaruka kwacu ntitugomba kwidushikira muri makare nakumva ko twese turi ngaha tuba ambassadeur tubandanye twiyemplika muri community yacu twitanga muri community yacu kugira ngo ejo hirya yejo bandanye anavuze musinza kubarambira cyane ariko nagomba kurangiza ngo bakuvuga muri make bikuru mu bikorwa tugiye kuzorangura mu mwaka uza ni ibikorwa bisanzwe nta byinshi navuze yuko abo turi kumwe muri community murabona nta bintu byinshi ntiturebereza abantu n'ibikorwa byinshi mugato gukora ibikorwa kimwe cya bibiri mugabo bikaba ibikorwa bifise impact nziza ibonekana uyu mwaka n'ubundi turosa tugire ni journée culturelle mwari ibonye umwaka weze twakiguze ti abantu mwiyemplike journée culturelle yabaye 6 iyo twakoze n'uyu mwaka turi kuza ko turotegura journée culturelle mu kwezi kwa gatanu ejo ni gikorwa twibaza ko turiko datunganya teguye hakiri kare ndibaza ko kirogenda neza ko tutararonka userukizi muri iki gihugu turotegura umunsi mukuru wa independence turabe turondera igikorwa dukora ku munsi wa independence muri juillet ntibisubire ko usanga independence icaho ugasanga nta gikorwa cabaye mu gatoro bikora kwezi kw'indwi nta bindi biroza biraza turabirabira hamwe ibi bikorwa bisanzwe by'uko twiyumvira gutegura gusangira hamwe muci nibisanzwe hama rero no kuzoshobora gutegura ibikorwa byo gusozera umwaka ibindi nibizoza biraza buke turoza turakominikana hagomba gusaba bashasha bari ngaha kumbure abantu ari ubwa mbere baje muri community n'abagoye bashobora guhaguruka bakaramutsa abantu hanyuma nkazobasaba ko abagomba kuza kuba abamambre active kuba abamambre b'ukuri ba community bashobora kudushikira nta bintu bigoye birimo haraka formule gatoyi gusa umuntu utuza kugira ngo iyangaje bwateye ndaje muri community hanyuma tukakwemerera nta bintu birebire bisabwa nta kibazo kibamo ni ibintu byoroshe ariko nkuko ndabivuga ni vyiza abantu bari hamwe abantu bagumananye kuvugana kugenderanira barungurana imitwe barashobora gushika kure
hakavuga ati umutwe umwe wifasha ku sinzi ko nabivuga mugabo ariko abantu bari hamwe usanga bashobora kugira ingufu cyane gusumba. Cyo rero n'ubundi sindabarambire nongeye kwakengurukira ukungene mwitavye ndi vyiza gose, nkasaba ko abakomeye mu maguru eka n'abandi bagerageze binonore mu kanya duciye akaziki ndije urabe ivyuma ko bimeze neza, witinye wongeze volume. Hano nta ngorane muri mwanya twitwa ngo ubwo turi mu Burundi ngaha nta ngorane zihari. Yego ntambe twiginane ko tugira durangiza umwaka dutangura ubundi turi bazima, turi kumwe nabo dukundana, turi kumwe na community, turi kumwe n'inshuti n'abagenzi. Abanyene tubona ni umwe icyo hirya y'ejo ugize ingorane uvuga ati naramubonye naka reka ndamubwire twari kumajya ukamenya ati naka yongarukira. Ubwo rero ndabakengurukiye, Imana rugira byose ibazigame yonge nzo tuzigame mu mwaka tugiye gutangura. Murakoze. Reka ndabasabe mu mwongera amashi kuko arayakwiye. Burya abantu mu gutangura gutera imbere baronka indongozi nziza, natwe twaratomboye turaronka indongozi Eliya Niyibigira, amaze kandi igihe arongoye ishirahamwe ry'abarundi. Rimwe rimwe turashaka kumukura kuko manda zarenze nyinshi, mugabo tukagaruka tukaraba tuti reka bandanye kuko akora neza. Ariko twashaka kuvuga nabo baba bashaka kumusubirira, abona imanda zabaye nyinshi barabivuga. Aka kara gaciyemwo, ndashaka naje gushima ingene aturongora neza. Nagira rero mu bantu benshi yashimiye ngaruke cyane cyane ku bavyeyi bazana n'abana babo. Ibyo biradufasha rwose kubera nkuko yabivuze, twebwe ntidushaka ngo ishirahamwe riheranira twebwe, dushaka ribandanye. Hanyuma ababibwiwe bavyumvise, kandi murazi mu Kirundi ko hariho umugani baca ngo bibwirwa benshi kumva bene byo. Mbere ndazi yo wavuye, mugariho benshi batazi yo wavuye, ariko ntabyo mvugira ngaha kw'iradiyo. Abashaka baranyegira canke begereye ubundi arababwira iyo wapfuye. Aha rero ababibwirwa n'abakiri bato, twebwe turaciye turagiye mugashyirahamwe ry'abarundi rizokumaga. Nimve hasi rero mudusabe turibahe hama murisigarane. Iyo yari impanuro. Hanyuma abandi twoshimira n'abantu burya nuze yavuze abafashije muri komite, abatetse, abatere. Tugira dushimire n'abaje bose kuko umuntu yaje wese burya yafashije. Mwashobora kuja ahandi hari iminsi mikuru myinshi muga mwaje ngaha. Hama noneho nk'ubishoboye hari abo twagiye turasaba bazana intererano yo kwinjira, n'uwo twaba tutarayisaba turaza kumushikira nta ngorane, naho ubuterereye. Ibyo byose birafasha. Ego hanyuma ubundi co nagira ngaruke ko nico uturongoye yavuze, nk'umuntu muri bashasha baba bakeneye ko tubaha akajambo gatoya, iminota 2, 1, 2, 3 kugira ngo agire icyo ashikirije uko ari mushasha, twomuha akajambo. N'ahandi hoho wumva akeneye kwinjira mw'ishirahamwe murimwo naho utiyandikishije uburimwo, mugabo wiyandikishije naho harimo akarusho. Sinzi rero yuko muri nk'abashasha baje ngaho aribo bashaka gufata akajambo kugira ngo aganirire abanywanyi umuntu 1, 2 canke 3 twomurinde. Haruhari bifuza gushikiriza akajambo. Yego ndamubona umwe, reka tumutore. Tugire Imana je kwizina banyita Kirindi Reveriyano. Nkaba maze imyaka 7 ngiye ku 8 ndi muri Canada. Mugabo igitangaje nuko sishatse
kuvuga yuko mumbabare mugabo ndashatse kuvuga yuko matike kitari gito mugabo sinari bwumve iri shirahamwe ry'abarundi. So rero nk'umuntu mushasha ndosaba yuko twokora kugira ngo tumenyekane, twimenye twebwe nyene kugira nk'abantu bashasha twende kumara imyaka 15 kugira umenye ko hajya ku muryango ukurikira ari umurundi haba, so kugira tumenyane kandi hagize ibyo gufashanya dushobore gufashanya. So murakoze cyane rwose, biranezereje cyane kuba ndi kumwe nabi wacu. Ni ikintu kinezereje cyane kubaza cyane nk'abantu usanga tutakure no mu Burundi, usanga binezereje kubura n'ahantu hari abiwanyu batari bake. So ndashimiye cyane abakoze ibyakoretse byose kugira ngo uno munsi ushobore gushika, kandi ntushike gusa mugabo ugashika ukaba wateguwe neza, abaje akabanyoye bariye banezerewe. So murakoze cyane rwose Imana. Natwe turagushimiye mwubahwa Kirindi, nabivuze neza? Ego, turagushimiye natwe kandi turaguhaye karibu ngaha muri uwo muryango, turakwakiriye kandi tuzofashanya ibitari bike. Murakoze. Ibikurikira rero nagenda ndabwira ingene bigenda. Bikurikira biroroshe, gusa turaza kubaciramo akanya gatoya, nta minota 10 za kuhaca. Turaza kugira tiraje, ukuvuga ryahigamwe twagisenguki ya roteri yatomboza twagira baguze amatike, araza kugira duhagarike umuziki kugira ngo turaho umuntu yatsindiye ya pilipili yajyanye no ubucupa 12 kandi nk'uko mwagiye musizi David ko yabyumvise avuze ko ari byo. Ipiripiri rero ntikiri nk'imwe ya kera, ubunye irakora ikijejwe murakizi. Nta muntu uja gusuma ipiripiri ngo bamuhe umunyu cyangwa ngo bamuhe isukari kuko ntibisa. Rero hari umuntu rero aza kubitahana. Twibutse n'abataragura itike rimwe n'amadolari y'amakanada n'amanyamerika mbere hanyuma turaza kubabwira mu kanya mugabo atangura itike rero bihute. Ikindi naco nobabwira nuko mu gutamba mu ntango bitangura buke amabigateba bigakara. Nico gituma nk'abantu boba bicaye ku mameza nk'ayo bonye ari imbere ya DJ, abo baragiramiwe twashaka ndetse no bibahisha, abonye baragiramiwe ndetse dutangura gukuraho. Hanyuma abantu baca batangura gutamba, DJ aravyumva ujya navuze ko abwirwa benshi avuga bene byo ngira rumva ko ariko haragera no kuvuga yuko nk'amameza mbona yicaye ko amameza abiri Desire n'aba bashitsi nyine abanye ntuze yabaha ayo mameza araca yimuka mu kanya, hanyuma buke turaza turimurana yandi. So kwa ko muraho mwicara turabaronderera ahandi. Ubu rero nibyo nashaka kubabwira. Nta minja ziracahari, umuntu aza kuba yifuza gufungura, indya ziracahari.